neza murakomeye hama nkuko mubibona urabona ni mu gitondo kare cane igihe c'isaha nka 11 n'iminota 40 ningahe nubwo ubona hameze nk'akeye twavyise turagenda ushobora kwibaza ngo tugiye hehe murabibona ko tugeze za Gare du Nord ushobora kwibaza ngo tugiye hehe ariko amaherezo murabona aho tugiye murahabona aho tugiye kabisa dukase mu Kamenge dukase kote Kamenge ko batahazi ikaritsiye isigaye ari nziza gose baguma bubaka ibintu biyobeye amasoko y'iterambere meza cane kama hotel muko mubibona ama hotel ngayo imbere murabona isoko ryiza cane aho bita kwa Venera usanga hari ibintu vy'amabanki meza no kuvuga Kamenge uyiheruka kera uyigezeho ubu ndazi ko ubona yuko hari cahindutse cane aho yose n'amabanki ahakorera reka rero tubandanye ndazi muraza kubona iyo ndiko ndaja n'impamvu mpisemo kubakorera ino vlog kugira ngo ndabaganirize ino nkuru ndabereke igisagara nongere ndabereke n'ahantu nazindukiye nja n'ivyo ngiyemo iyi iracari Kamenge Terminus Kamenge nuko turabandanya iyi ni Kamenge urabona ko hateye imbere cane amazu meza gose baracubaka iyi ni Kinama nayo nyene urabona ko nayo ntivyorosha nayo nyene ikirubakwa ama etage mbega yemeje nzoshikirwa ryari nzubaka hehe gabasha ibubanza mwitenga kuko jewe nzoshikirwa ntagishoboye kubaka hano hafi mugi Imana ni nziza irashaka kubihindura ukabona nk'ubu ifaranga birisutse ugasanga ndabikoze aha turinjire muri quartier mu Kinama twashitse ngaba abantu nanje gutora ngaba abantu murabona abana umuvyeyi wabo yamaze gushira ibintu mu modoka noneho reka ce tubandanya turabe ngo tugiye hehe ubona umupfasoni wiwe n'abacereje kubera kuryamira nasanze bantegereje ibintu byose biri kwibarabara sizi ikibazo nagize sanga ndarota ku buryo nashidutse ari uko banterefonye 11 n'iminota 30 n'ingati nyaruka canke bitamwe impuzu uko nyene ati ntawe unyumva canitira agaparufe ugira simave ndabamotera nabi candasimba ngira no maso sinari nahakaravye basi kubera ko ni namaze kubacereza ubundi vyasaba ko nk'aya masaha twari kuba twageze aho tugiye ariko uko biri kose byagenze neza imodoka ntaco yabaye ntiyapfuye twanyarutse rero tugira tugende muraza kubona aho tugiye cane tujanye uyu mugabo mubona imbere n'umuryango wiwe witwa Prosper benshi baramuzi nk'umunyamakuru wa RTNB igifaransa cabaye cishe ngo RTNB canke ni RTNB canke RTNB ariko rero muri kano kanya ari mu bindi vyiwe sinzi aha tujanye ngira turahabona aha murabona aho twagiye dufashe ibarabara rya novuga dufise ryiza iri ni ibarabara rya aeroport benshi bararizi ibarabara rija mu Cibitoke haka tugeze imbere gato ca tudevia twinjire muri aeroport international Melchior Ndadaye
nuko ubwo nyine turinze tuje ku kibuga c'indege harimo voyage hari ufashe urugendo muri bajye mwabonye ariko turaza kumubona tugeze hariya digerija mu Cibitoke twe nako turinjiye muri aéroport international Melchior Ndadaye turinjiye ndibaza ibindi muraza murabibona buke buke muraza kumenya impamvu y'ino video muraza kumenya impamvu nyine mfashe ino video okay uko mubibona twagezeyo bwamaze guca amasizere n'iminota mike ariko urabona ko aeroport isigaye isa neza amabarabara ni meza arashajije amashugwe amatara yo kwibarabara eka urabona ko nako batagize mu kubakora neza yo ni checking ya mbere twayirenganye rero aha turinjiye turabandanije mu kibuga c'indege ati apana mu kibuga c'indege imbere y'ikibuga c'indege kuko ntibatwemera ko tuja mu kibuga c'indege ndi bubeje sinzi gituma basi niba bashatse indege izobona abantu gusa bashoboye kuyiriha ja mu kibuga c'indege kwere nta n'ijisho rihabona ugarukira ngaho inyuma aho gusa nyene bashatse guha agaciro indege kugira ntibibe vya fake kuyibona mugoje nabonye Nairobi wicira nk'umibarabara nka indege buri kurazibona indani basha biparitse nyene kabisa biparitse hirya no hino ariko ino arabona ko indege kuyibona nyene bitaba vyoroshe kuko ugarukira ngaho inyuma ntugera indani yego urabona bamaze gukura ibintu turanyarutsa kubera ko umwanya watujanye twashanze abandi basa nkaho babihejeje twasanze abandi basa nkaho babihejeje nako bahejeje gushira amasakoshi kuri kijya kintu kibitwara ntaconzi nimba ari ingorofani nimba ari igiki ntaconzi kubera ko umengo ni ingorofani mugabo ngirani y'ikizungu nyene sinigene bacita mbe bacita ni brancare ni numbaze ndi mu pipo bana bamugabo ko basa n'ugira gende urabona afise ibyangombwa mu ntoke n'ivyo afise Respect. Gute no. Ne kuzindutse ugiye na. Oye nikuzinduka mu mbona kazoza. Mbona kazoza no mbona kazoza no kuzinduka wa mugabo wenyene. Muga tukibuka gusenga. Dukora. Mukora mwongera musenga. Dusenga twongera dukora. Nabona ugiye wakubise muri karuvati ku mupira. Ni style ni nouveau style. Yo mumanuka n'ingora. C'est la nouveau style. Yo mumanuka je n'ingora ni mumanuka. None kubisa kamwe mu kirushi tubwira. Byukuri ufashe naye. Cyane ivyemerewe kuvugwa. Amahera. Ni kibazo n'amahera. Banza umbwire hanyuma. Kandi amarundi sinkora. Urabona ndiko ndakamera ntibikunda ko ndayaga. Amarundi sinkora. We banza umbwire hanyuma nuheza urabiko ntaca ndayaga. Amarundi sinkora ko ego. Urumva urase kubitubwira. Turavyivugira. Style ni nyabaki ya nouveau style ikoti nako umupira ku ntuza kuri karuvati. Umupira kuri karuvati. Nako karara ibyangombwa checking ibyangombwa. Yase tubwira yagiye kumaga ngo tumuriha amahera ariko mukanya nabivuga tu abivuga ndabona ari umuntu umushinga naye goma muhamagara amubwira ati jaha abandi bari biboneka ko bagiye hamwe sinzi ko ari misiyo y'akazi sinzi ko agiye gupagasa mu bihugu by'abarabu nimbagiye kumuyaya mu bihugu by'abarabu ntabyo nzi nimbagiye gukoropa sindabizi icyo mbona nuko mbona umengo bagiye ari bari hamwe n'abandi icyo mbona nuko umengo bagiye bari hamwe n'abandi aho yari karafata agafoto n'umuryango n'umucanshe wiwe umupfasoni bariko bafata agafoto babafotora bari bafise umufotografe ubona ko umengo na ahantu bagiye bazoteba nako uwo mugabo ahantu agiye n'ahantu azoteba ariyo mpamvu
yariko arafata foto za ukumbukumbu, foto za bukumbukumbu. Kakana nakabaje ati mugiye he? Pere agiye. Kaguma kandaba gusa vyonyene ndavuga ati Imana wewe umuntu akubajije no gukanura gusa. Asha nuko uretse ko uyu mukuru we yashoboye kuvyishura, yashoboye kuvyishura, arakuze, arazi kumenya aho umuntu wiwe agiye. Bo urabona ko tugeze ngaho bagira bafate ifoto, ariko ko biri kose nibaza ko mu kanya baca batubarira neza iyo bagiye n'ikibajanye, kuko biboneka ko ari abantu bagiye muri mission. Uno munsi twama tubabwira ko se company izijana abantu muri Dubai. Rero uno munsi twaje kwerekeza bano bantu kugira akajambo Mutsa nababonye bane gusa niyo kujana n'abake bakuzotumara ryari ko twese dushaka kugenda. kugira ngo n'abandi bifuza kuhaca baze bahaca tabose ko parfara bavuga bati ibi bishobora kuba ububeshi cyangwa n'ahati bibaho, ariko niba mwarahawe service nziza murakenewe n'ikerezo ya 12 z'ukwezi kw'icumi 5 cy'indege n'ibyo ndadari mbona kazoza demikandemezi wasanga rero twarituye je nivugira n'abandi bazaruko narituye hamwe yantunganiriza ambarira ibisabo ndabikwiza kandi nkerewe none birashitse uno munsi fasi ngoma zurire natwe kwezogana neza n'abandi rero bo bitura bashaka nabo kuyeba ukibihera ariko kwiga ukakura mu kanya none abiture mu batunganirize kandi bizogenda neza cyane. turababaza bose ko iyo nuko nkuko muheje kuvyumva tureje kumenya aho bagiye. Avuze ko bagiye guhiga ubuzima mu bihugu vya Dubai, bagiye guhiga ubuzima. Ubure ntibikiri ibanga, twamenye yagiye, turabimenye tutarinze kumuha amafaranga nkuko yabivuga, kubera ko biri ngombwa ko abivuga. Biri ngombwa ko abivuga kugira ngo iyi company babone ko ishoboye kujana abantu hanze kugira ngo n'abandi bazoyiture. Ni company rero novuga ngo ibikora neza cyane, ikora neza, ikorera muri meri. Ndibaza ndazagushiraho logo yabo mubone aho bakorera muzobiture. Urabona ko yihagarariye n'ujya mushinga naye mwabonye mu kanya, mushinga naye yirabura, ubona ko ari umuntu akuze, atogira ibintu vy'amanyanga, atogira ibintu vy'amanyanga kuko ku myaka afise. Nujya mutama w'ishapo ya noir ku myaka afise, urabona yuko akiri umuntu w'umwescro wo kwiteranya. Ni kuvuga umwituye aragerageza ku buryo bwose akakuronderera mbega bavyita ngo ni guplayinga, araguplayingira dossier yawe igacamwe, hanyuma ukagenda ari ibintu nyene biri seriye. Ndibaza yuko abani bashikayo nzomenya vyinshi, kubera ko tuzomenya ko bashitse amahoro. Ati rero wase uvuge ugiye ndahavuga kuko ico ndico nuko mbona ugiye ndagiye ivuga none amugajya wabivuze gatoya wabuze kandi bikubwira ngiye aho bita Dubai. Yego kandi singiye kwiga, kazigiye gukora mu kanya, ngiye kurangura amatelefone nabivuga bisubiye ubutatandaje muri iki gihe ugenda gute. Katwizere ko tugiye udaturanga amatelefone meza zimbutse canke hari ibindi ugiyemo udashatse kuvugisha ukuri. Ntumperekeje ndagiye dukoranye k'amaso mugabo dukoranye ku mitima, amatelefone ubuhinga bwa none ngurukana bumenyi isawa rest en contact hacu zokenera ngo urewe aberi. Yego cyane. Bo nawe ndakwipfurije urugendo rwiza rero. Mugeze kwinyuze mufate wishukuri kuko barabarondera ama contact yo twatanze barabarondera. Yesu telefone yawe nayitanze. Nuko rero ko mwavyumvise yamaze vuga yuko
bagiye Dubai, ndibaza ko bagiye guhiga ubuzima. Yego iyi company rero ibikora neza, mu minsi iza tuzobabwira neza ibyayo, tugume tuyivuge kuko urabona ko ari umugenzi wanje azoshikayo, hanyuma ambwire uburyo yakiriwe, uburyo yabibonye, ubwo akazi kagiye karagenda, hanyuma mbone kubabwira ibintu mfitiye ivyemezo. Uretse ko nkuko mubibona rya Mutama ararengeye ibintu by'ubu escroquerie. Mukanya ndibaza ibiroge yacu irahera, kuko ivyo vyatuzanye ngaha vyari ivyo byari guherekeza uyu mwene data no kumenya ahagiye n'abandi bagiye. Okay. Madame Prosper. Ni sawa? Mvuze Madame Prosper, none uri Madame Prosper. Ni sawa wangu. None ko mbona umucanca agiye akaba gusize. Uyumva gute? Agusigiye nde? Hasize wangu turi kumwe. Ego. Ahantu haye ku mutima nanje ndamusigaranye ku mutima. Ntabwo wumva yuko ageze Dubai uzava usanga ibintu bibaye nabi. Ukuntu ndamuzi ndize uko ati ivyo bitazoshoboka. Twama twumva ngo bagiye hanze ngo hari gusanga nyene ngo ari hatari. Oya, uyu ntari muri abo. Oya. Okay. Ama nawe Prosper. Nimba ugiye hariya ngira ubwoba ati zavu usanga ari abazoza barinjira ntatumye cyangwa batahora binjira, usanga abashitsi babaye benshi kubera urugo rwavuye nk'umugabo. Ubakiye kwibuye rikomeye. Ubakiye kw'isapana umusenyi. Bitogenda neza. Na uragerageza bama bakuvuga. Na uragerageza urakukuntu ukubitwa umugere ndakeza. Jewe nje nzobanje muhira urazi ko turi umuryango umwe. Je narakimwe ni naza je ntuzogira ikibazo. Okay. Sawa rero ugire urugendo rwiza. Umubosi nawe n'ujyana we. Umubosi n'uyu. Umubosi wawe. Kandi biramusa. Ububosi bwaramutoze. Kurije urugendo rwiza, arabwifurije beaucoup de succès. Urugendo ronka sumi umuryango, urugendo ronka hariya. Amawunguru ubwenge cyane cyane. Icyo ugiye gukora amezi 6 urashobora guhindura ugakora ibindi. Ushobora guhindura ugakora ibindi. Bose nibagiye kubwira amategeko arabarekurira guhindura akazi amezi 6. Amezi 6 aheze umaze kwiribera kumukoresha. Hari ibihugu byakira abarundi bafise ID ya Dubai facilement ahi Buraya. Icyo kuzobafasha nuko umaze konka ID mugamufise visa, turashobora twabafasha no kubarondera akandi kazi, turashobora akandi kazi hari uvuye hajya. Facilite zirahari z'abantu bafise ID. ID ya Dubai, ukaba ufise passeport y'u Burundi, ukaba ufise na visa. 6 mois après umukoresha ashobora kubankira kubaha passeport azoyifata. Uje kuri mwima byo bari byiza. Mugabo arashaka kubima visa. Kubima passeport. Ukiza vero droit yo kwilibera y'umukoresha pesime. Hanyuma apamo baze kwilibera mufiza vede facilité zo kuja mu bindi bihugu. Ego turabashaka. Muta. Mbe hajya company yawe ninde wibwira abandi bantu ko baratwumviriza hano byabayimenye. Company itwa Abbas African Brain African Hand Studies. Ikaba iri muri meri ya Bujumbura. Biro numero 23, biro 23 hasi. Ikaba irondera abarundi ubuzi butandukanye, haba mu bihugu by'Abarabu canke Buraya canke muri Canada. Rero ababishoboye bazotwitiriza batunganiriza kuko twatunganije abandi. Ntibiteba ibyo mu Barabu ntibiteba. Oya. Iby'ahandi barameza 3 ariko byavyo bija muri Dubai cyane cyane Abu Dhabi, Dubai, Kuwait. Ntibiteba. Sa murakoze ndumva barahumvise ngira bazobitura. Nuko muraje kuvyumva rero icaye cyatuzindiye ngaha nico, ariko turahejeje kumuherekeza umuvandimwe mugenzi wacu, turamuherekeje aragiye Dubai. Rero ngaha turasubiye inyuma, turagarutse muri rya barabara ryiza.
dushimira leta y'u Burundi n'ibiro vya aeroport kuba barakoze ahantu kabasa neza hashajije, hari amashugwe meza, ikanyene urabona ko ari utuntu twiza kubashimira, kuko hajya aeroport n'imbono y'igihugu ibaye isa neza ni vyiza ku gihugu. Yego, na cyane cyane ko nibarabara rijayo risa neza, nivyo gushima. Murabona ko ari sawa. Rero abifuza kuja mu mahanga ndababwiye ati mugerageze murondeze Imana imbere, bizogenda neza. Imana ibahezagire, ngira ndaba yakava ndabarangira aho hantu kugira ngo muzobiture babafashe. Merci. Nuko rero nkuko mubibona iniyo company ibafasha kubajana kubategurira ibintu byo kuja hanze Dubai ni Buraya nkuko yabivuze. Hama yabaye adresse murayumviriza inyuma mwayumvirije. Ati adresse yayibahaye yababwiye aho basanzwe bakorera ko ari muri mairie mu gisagara ca Bujumbura mu nzu ya mairie de la ville. Yavuze nimero hanyuma mu kibanza cyo hasi apana hejuru. Ubwo rero muzogende babafashe kugira ngo muje kwironderera ubuzima, mugerageza amahigwe mu gihe bigishoboka. Ciao ciao, mwakoze gutwumviriza.